muri Gedeon reka tumuhe ikaze turamutse. Ndabaramukije cyane mwese muri ko muradukurikirana kuri no televiziyo Heritage. Ku mazina nitwa Niyorugira Gedeon, abasanzwe ndi umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana gospel. Gedeon Niyorugira n'umuririmbyi asengera he? Sengera mu ishengero ryitwa Hosiana aha muri Gihosha. Yego. Mwanditsi w'indirimbo zitandukanye harimo yavuba yitwa Wait. Okay, turaza kubigarukako ariko reka tukubaze mbega uri umushinga ntahe canke uracara umusore? Sindi umushinga ntahe ndacara umusore. Yego. Okay. Très bien. Hanyuma mwishengero musanzwe mufite ibikorwa ibi? Mwishengero ndi umuririmbyi ndirimba muri Rwanje. Yego no kuja kuri programme ndaja kuri programme y'ishengero nkarongora ishengero cyangwa nkavuga ubutumwa. Reka tubanze ducishemwo akaririmbo kawe hanyuma turaza kubandanya. Isezerano y'Imana yacu yasezerani y'abayizera nibagera mu bikomeye tizobabera igisubizo. Iravuga iti mpamagara nanje nakwitaba nkwereke ibikomeye n'ivyo utari bwamenye. Irashoboye iyo Mana kinanira ikura kutabu iyo Mana ikicarikana n'abakomeye iyo Mana irashoboye kinanira iyo Mana tizeye iyo Mana ikicarikana n'abakomeye Daniyeli yarabibonye Warimani kuri bikomeye Eliya yarabibonye Warimani kuri bikomeye Lazaro yarabibonye Warimani kuri bikomeye Morodekayi yarabibonye Warimani kuri bikomeye Lazaro yarabibonye Warimani kuri bikomeye na Ana yarabibonye Warimani kuri bikomeye Esteri yarabibonye Warimani kuri bikomeye Aburahamu yarabibonye Warimani kuri bikomeye Pawulo na Sila barabibonye
yarabibonye twari mani kora ibikomeye Eliya yarabibonye twari mani kora ibikomeye na twebwe barabibonye twari mani kora ibikomeye irashoboye iyo mana iyo mana twizeye kinanira n'urutare rw'amahanga cyabu iyo mana haleluya igicarika n'abakomeye iyo mana iyo mana iyo mana iyo mana iyo mana iyo mana nta kintu kinanira iyo ikura ku cyavu cyabu iyo mana iyo mana iyo mana igicarika n'abakomeye haleluya haleluya yeah. haleluya 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 urakoze cyane mbega tugarutse ku gikorwa cy'uburirimbyi mbega Gedeon yatanguye kuririmba ryari je natanguye 2013 mu bihumbi 2013 ariko indirimbo zagiye kuja habona mu bihumbi 2019 kuvuga yuko 2013 niho watangura kuja muri studio okay wari wakijwe ryari je nakijijwe nkero muto kuko nakuriye nakuriye mu bavyeyi biwanje bari bakijijwe bakwigisha inzira y'Imana yego okay hanyuma Gedeon ndashaka tukiri ngaha hari abaririmbyi usanga badafise amashengero église locale mbega wewe église locale isiburiki ubona dakaye kamaro ko kugira ishengero umuntu arerewemo akamaro ni keshi cyane kuko ufise ishengero urerewemo uba ufise abantu bakwitaho kandi ugize ikibazo uba ufise abantu ushobora kugitura mwako kanya rero ufise ishengero urerewemo biragufasha no kwegera abakozi b'Imana kuko ufise ahantu wegamiye nico cyiza cyo kugira ishengero urimo mbega umuririmbyi ni ukuvuga ko ni itegeko yuko ibikorwa ariko arakora umwungere wiwe abimenye ego ni byiza kubivuga kandi ukabyerekana kandi hari igikorwa kitinyegeza nk'igikorwa cyo kuririmba ntikinyegeza gishobora kwinyegeza reka tugaruke ku gikorwa cawe indirimbo umaze gusohora zingana gute Gedeon maze gusohora indirimbo 5 kandi mwizo 5 zose maze gusohora maze gukora amavideo 4 imwe niyo ntakoreye video gusa yego kandi n'ubu ndacyabandanya igikorwa cyo kurimba ndacyabandanya ndacyasohora n'izindi Imana ishingira uraza kutubwira ivyo uriko urategura muri uno mwaka hanyuma twihuse wo twibutsa amazina y'izo ndirimbo zawe izo ndirimbo zanje amazina yazo imwe ikura ku cyavu iyindi bose barakwemera iyindi unastahili baba igira kane ni wait ni nayo yavuba ni nayo yavuba yeah okay ubutumwa wibanda ko mu kwandika no ubutumwa bwagute ubutumwa nibanda ko no ubutumwa bwo gushimira Imana ku bitangaza Imana igenda ikora kandi nuko idufitiye umugambi mwiza umwe wese mufitiye umugambi mwiza ayituye yuko ari Imana imwakira Imana ishoboye byose tuze kuri please wait no ushaka kuturimbira akantu gato kuri yo yego naho nohera ku kirundi nta kibazo amasezerano y'Imana kuba ntubayo ntabwahinduka kuba ntubayo ntabwahinduka amasezerano y'Imana kuba ntubayo
ntabwahinduka, ku bantu bayo ntabwahinduka. Niba hari icyo Imana yakuvuze ko, komeza urindire wihanganye, n'isaha n'umwanya bitarashika. Niba hari icyo Imana yakuvuze ko, komeza urindire wihanganye, n'isaha n'umwanya bitarashika. Yasezeranye izobishitsa, n'Imana itivuguruza. Hallelujah. Amen. Please wait. Please wait. Yes. Your time is coming. Please wait. Please wait. Your time is coming. Nibaza ko muri ko murabyumva. Ya bariko barakurikirana ikiganiro himbaza, ngira ngo bariko barumva ubutumwa yuko barapo y'amasezerano. Mbega mu by'ukuri ubwo ari wumva mu mutima, kuko ndazi ko indirimbo iba ari n'akantu gatonya muga usanga hariho uburemerezi bundi buri nyuma yayo. Wumva ari iki ushaka kubwira abantu mu by'ukuri? Mu bisanzwe nashatse kuvuga yuko Imana, ubushobozi bw'Imana, Imana irakomeye cyane. Naho ba mu bibazo bikakurengera, uyituye kwayihamagara irakwitaba, nta na hamwe itogukura. Aho wowe uri hose uyihamagaye irakwitaba. Kandi umugambi udufitiye ko n'umugambi mwiza. Hari amasezerano iba yaragusezeraniye, uyihamagaye muri ico gihe ukaguma uyereka umutima wawe, wicisha bugufi, ukora ibyiza, ukayihamagara irakwishura. Nuvuga yuko Imana hari ibintu yavuze ku buzima bwawe, mugabo niba bitaraboneka, mbega attitude yawe ikwiye kuba iyihe muri ico gihe cyo kurindira? Nova ko ati please wait, your time is coming. Ngo rindira igihe cyawe kiriko kandi kirahari. Okay. No kuvuga yuko umuntu arindira gute, abameze gute? Ukurindira kwawe urindira usenga. Amen. Kuko bifatanya no gusenga. Ni kwa kundi bavuze ati ukwiye kugira ishengero ushobora kwegamiramo, wumva ufise umuhati wo gusenga Imana. Ufise ayo masengesho kandi ufise ikintu Imana yakuvuze ko, ntucuja ahantu ukaca wicara, ucuja urasenga, ukaguma ugisengera. Igihe n'umwanya bishitse, amasezerano yawe araja habona, kandi mw'ico gihe bose barabibona, ntisubira kwinyegeza. Cyabona ati Imana isho yavuze ko umuntu kirashitse. Ego. Kuko abantu tugendana amasezerano atandukanye, Imana yadusezeraniye, kandi ni Imana itivuguruza. Kujya nabivuze mu ndirimbo, Imana iri gusezeraniye ikintu iragishitsa. Umuntu ashobora gusezerana ikintu ariko bwaca kabiri, bivanye n'ibibazo mugenda mucamo, agahindura amasezerano. Ariko Imana twizeye ni Imana idahindura amasezerano. Ego. Igusezeraniye ibyo yagusezeraniye, wewe ukaja ukwawe ugasenga, ufise imitwaro ugasenga ukamuyereka ati Imana ikibazo canje niki, mw'ico gihe irakwishura. Nico nashatse kuvuga, umuntu arindira isezerano ryiwe. Hari igihe umuntu ubona naka yahezagiwe, ati noheje nari nahezagiwe gute, ariko isezerano ryiwe riba ryashitse. We bisha bisaba yuko nawe urindira isezerano ryawe, ntucuraba abandi. Iyo ndirimo nishaka gusigura. Okay, turi mu ntango y'umwaka wa 2021. Twomenya ni ibihe bikorwa utegekanya gukora ujanye n'umuziki muri uno mwaka? Mu mwaka ni ntegura, hari video ntegura gukora, kandi nya video ntegura gukora imaze iminsi inyigisha kugira ngo njikirize ikintu kibanza kunyigisha jewe bwanje. Iyo video yarampezagiye, indirimbo mperuka gukompoza, mugo sindayishira habona,
twari kugusanga ngo hituririmbe oya ubu sindayishyira ahabona nibarindire bazoyibona nibarindire iyo video izoza ari video imeze neza kandi izohumuriza abantu benshi kuko ni video yanezereye kuko je ntanga icabanje kunezera ibanje kunezera nkumva yuko nezere inyigishije naje ndayiha abandi kugira ngo nabo ibigishe ni video imeze neza cyane ndiko ndayitegura vuba ndayibazanira ngaha amen okay mbiga Gedeo we nk'ubunye dufate watubwiye kuri umuririmbyi nibaza ko hari igihe urongora worship kwishengero cyangwa sohora indirimbo mbega nigiki uba witeze ku bantu bari ngaho cyangwa bariko bararaba indirimbo yawe nyuma y'indirimbo yawe witeze iki mu bantu yashoboye gushikira mu bantu yashoboye gushikira mu ico gihe kuko kuririmba indirimbo nivuga butumwa hariho abantu bahezagirwa canke imitwaro bari bafise ikabavako umva mu ico gihe niteze gukira ingwara ko abantu batandukanye kuko indirimbo nivuga butumwa mu ico gihe uri kuraririmba hariho abagwaye ingwara zigakira canke abafise ibindi bibazo bigahera mu ico gihe niteze kugirirwa neza abantu bose ko bashobora kuba bisanta areze ari ufise imitwaro igakoroka kubwaho kanya uri kuraririmba tusa n'abarangiza ikiganiro cacu ndashaka ugira akajambo ubwira bariko barakurikirana ikiganiro na televiziyo ya Heritage yego icyo ndababwiye hakuru nobabwira yuko umuntu wese akwiye kwizigira Imana na cyane ibyifuzo byiwe cyangwa ibyiyumviro byiwe abishyire ku Mana kuko Imana ni Imana iyo uyizigiye ntigutetereza si nk'umuntu uyizigiye Imana ibyo ari byo byose uyisabye irabiguha kandi n'Imana idakenye mw'ico gihe rero nabwira abantu bariko badukurikirana ntihagire uwizigira umuntu imbere yo kwizigira umuntu hakuru wizigira Imana kuko nishoboye byose no kuvuga ngo mu gihe bakirindiriye kugaragara kwa ya masezerano Imana yabasezeranira bakomeze kwihangana okay twibutsa ahantu indirimbo zawe bashobora kuzisanga indirimbo zanje bashobora kuja kuri YouTube yego ugiye kuri YouTube ukandika niyo rugira Gedeo zose ushuzisanga niho zibereye canke abandi nabo bakoresha nk'ama WhatsApp ntushobora nko kubabwira nimero zanje yego nkaca ndazibaha nta kibazo kuko nivuga butumwa WhatsApp nkoresha ni 68 30 65 33 ndashobora kuzivuga no mu kirundi nta kibazo yego 68 30 65 33 murakoze cyane Gedeo tubashimire kuba mwaciye muri kino kiganiro n'ukuri mwakoze muduhejeje umugisha indirimbo nziza nibaza ko ibikorwa byanyu tuzoshikara kubikurikirana hanyuma n'ikindi gihe nibaza tubatumiye yuko muzotwitaba murakoze cyane nawe ndabashimiye ko mwadutumiye kandi n'ikindi gihe musubiye kuduhamagara tuzoza Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane yego murakoze cyane